Hari ikintu nakunze cane muri zino ndwi zibiri, kubona Jenerali Arengiyome Bunyoni yarakeneye gutabarwa n'ibimenyeshamakuru vyahunze kandi ari mu ba mbere babitembagaje. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ntiteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko tushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kumenyesha amakuru umwuga wa mbere ugoye mu Burundi. Abamenyeshamakuru indwi baraciriwe igihano co gupfungwa ubuzima bwabo bwose no kunyagwa utwabo twose muri 2021. Umumenyeshamakuru Jean Bigirimana agira akwize imyaka indwi atawuzi irengero kuva afashwe n'iperereza. Burundi nico gihugu conyene gipfunze umumenyeshamakuru w'umukenyezi muri Afrika nzima. Florien Irangabiye yaraye aciriwe igihano co gupfungwa imyaka 10 azira umwuga wiwe. Mu gihe uno munsi isi yose himbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru, Burundi bubandanya kuboneka mu bihugu bihonyora ubwo bwigenge. Intwaro ya Perezida Ndayishimiye ntisa niyigira kubyorosha. Nta yindi ntwaro yari bwakore ikintu nk'iki mu Burundi. Biragoye cane rwose ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abamenyeshamakuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birateye isoni. Intwaro ya Ndayishimiye yaraciriye abamenyeshamakuru indwi igihano co gupfungwa ubuzima bwose, kunyagwa amatungo yabo yose no kumara imyaka 20 badashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi. Abo bamenyeshamakuru ni Anne Niyuhire yahoze ari umuyobozi wa radiyo Isanganiro. Abamenyeshamakuru ni Anne Niyuhire yahoze ari umuyobozi wa radiyo Isanganiro. Innocent Muhozi asanzwe ari umuyobozi wa Tele Renaissance. Bob Rugurika asanzwe ari umuyobozi wa RPA ijwi ry'abanyagihugu. Patrick Nduwimana yahoze ari umuyobozi wa radiyo Bonesha FM. Gilbert Niyonkuru yahoze arongoye uruganda rw'amakuru rwa RPA. Patrick Mitabaro yahoze arongoye uruganda rw'amakuru rwa radiyo Isanganiro. Arikadi Habyarimana yari umumenyeshamakuru wa radiyo Isanganiro. Iyo ngingo yashizwe ahabona na Alfred Innocent Musirimu yari arongoye iperereza mu gihugu hagati kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Iyo ntwazangabo mu iperereza yagiye muri sentare Ntahinyuzwa asaba ko bamanika urubanza rw'ijana rucira ibyo bihano abantu 34. Urwo rubanza rwitwa ko rwasomwe kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 kandi atari byo. Kuri iryo genekerezo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse yasohoye urwandiko ruvuga ko urubanza rwigijwe kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. No kuri iyo tariki ntirwasomwe. Abaciriwe ibyo bihano ntibigeze baburana. Sentare yaranse kubereka ibyo bagirizwa. Abashingwamanza bagiye kubibaza barahaswe gupfungwa. Urwo rubanza rutanga ibihano by'ikivunga rutabanje gutomora ico umwe wese yoba yarakoze. Mu mateka y'u Burundi nta ntwaro n'imwe yigeze yubahuka gucira ibihano nk'ibyo abamenyeshamakuru keretse intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana kwa 22 ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2016 umumenyeshamakuru Jean Bigirimana yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza bamukuye i Bugarama aho yari agiye guhura n'umukozi w'iperereza yitwa Abeli Ahishakiye. Jean Bigirimana yagiye aziko agiye kurondera amakuru, ntiyamenye ko aguye mu mutego. Abakozi b'iperereza baramufashe baramuboha bamwuriza imodoka y'iperereza mu ntara ya Muramvya. Kuva ubwo ntarigera asubira kuboneka.
Yohani Bigirimana yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD kuva akiri muto cane mu mashuri yisumbuye, aho arangirije amashuri mu gisata c'amategeko ca Kaminuza y'u Burundi yakoreye radiyo Rema ya Willy Nyamitwe. Jean Bigirimana ari mu batashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri 2016 yaronse akazi mu kinyamakuru Iwacu. Uwo mwaka nyene aca aranyuruzwa. Leta y'u Burundi ntirigera ivuga iyo yamushize. Muri Afrika nzima Burundi nibwo bupfunze umumenyeshamakuru w'umukenyezi. Floriye Irangabiye ni umumenyeshamakuru wa radiyo Igicaniro ukorera hanze y'igihugu. Muri Nyandagaro 2022 Floriye yaje mu Burundi kuraba umuvyeyi wiwe yari agwaye. We yari asanzwe araza mu Burundi kubera iyo aba mu mahanga si impunzi. Yagiyeyo kera. Kwa 30 ukwezi kwa munani umwaka wa 2022 mu gihe yari aduze ku rubanza rw'umuryango yarahagaritswe n'iperereza. Muri Nzero yaciriwe na sentare nkuru yamukaza gupfungwa imyaka 10 no gutanga amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Yagirijwe icaha kidasiguriwe neza co kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi. Uburundi burafise abahanuzi babi cane. Guca urubanza nk'urwo buca amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bisa no gusaba isi yose kuraba ibyo abamenyeshamakuru bakorerwa mu gihugu cacu c'Uburundi. Uburundi bufise ibimenyeshamakuru 237. Iyo havuzwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru abategetsi b'u Burundi bibutsa ko igihugu gifise ibimenyeshamakuru 237 vyemewe n'amategeko. Ariko ico ntaco kivuze. Ni ibimenyeshamakuru bike cane bishobora kubahuka kuvuga ibyo ubutegetsi budashaka canke gutohoza ku mabi akorwa n'ubutegetsi. Ibimenyeshamakuru byinshi bikora akazi ko guhayagiza ubutegetsi canke bugatanga inkuru zivuga abaririmvyi, abakinyi b'amareresi, inkino n'inkuru zo gutwenga. Abarundi baronka amakuru y'ibinyegezwa mu binyamakuru bikorera hanze no ku mbuga ngurukana bumenyi z'abaharanira agateka ka muntu bari hanze y'igihugu. Abamenyeshamakuru barenga 60 bari mu buhungiro kuva muri 2015. Ico ni ikimenyetso gihambaye cane mu bijanye na demokarasi. Intwaro za ryogora duhure zirangwa n'ibimenyeshamakuru bitigenga zirazirana n'ivyumviro vyigenga. Demokarasi ihera mu kureka abanyagihugu bagaserura ivyiyumviro vyabo atabwoba. Ahatagira umwidegemvyo w'abamenyeshamakuru ntihashoboka amatora meza. Guhonyora agateka ka muntu biriganza. Kurya ibiturire bikorwa atacamira. Kwanka umwidegemvyo w'ibimenyeshamakuru birafasha abansi b'iterambere mu gihugu. Ico abategetsi benshi batazi nuko ahatagira umwidegemvyo w'abamenyeshamakuru hagwira ibihuha kandi abanyagihugu bakavyizera kubera bibaza ko abategetsi babesha. Ariko hari ibinyamakuru vyigenga ijambo ry'abategetsi rigira agaciro kubera vyemezwa n'abazwi ko badafatanye n'ubutegetsi. Hari ikintu nakunze cane muri zino ndwi zibiri. Kubona Generali Arengiyome Bunyoni yarakeneye gutabarizwa n'ibimenyeshamakuru vyahunze kandi ari mu ba mbere babitembagaje. Iyaba RPA gikorera mu Burundi hari byinshi byari kugorana ko babimugirira kubera byari guca bishirwa ahabona hakiri kare. Burya abibaza ko bakomeye nibo ba mbere umunsi umwe bazokenera ibimenyeshamakuru vyigenga. Abasigaye boshaka bahakura icigwa bakareka kujya badutyoza kubera dutanga amakuru y'ukuri. Hari amakuru menshi turiko turabategurira ari kuvugwa cane ku bijanye n'igisata cyo kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Wowe ico usabwa nta kindi no gupyonda kuri s'abone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi banje.